hariya yemeje ko ari umugore wiwe Brinella isn't it yeah aje imbere ya Nick Drip yavuze ko ari umukunzi w'ivyo bintu biru bitandukanye twanka nimba dukunda ari urukundo gwishi yarafise mu muryango sigurira ni gute ariko za gusikinya amasezerano nawe ko niyapfa uzoza kumuririra zari blague zacu kuvugira umuryango tutavuganye yeah bisigura ko kijya kintu cyavuzwe cyakorewe kuri réseaux sociaux cyarashitse mu muryango amatwara gisomye turagikurikirana turumviriza ikiganiro turakibona nari nyene rero uko ushobora kubonana na FAMBA hama tukaganira kansigurira neza how yinjiye mu muryango iwacu akatuvugira hama gataka katubeshera ariko ya mukobwa ugwandiko yemeje ko ari umugore wiwe twaraje ni blague ivy'ugwandiko tubishire pembeni yari blague twari turimo sivyo ariko jewe reality umuntu ambwiye ati je ngomba kugaragaza urukundo rwanje nkundanye na nanaka jewe n'amahoro meshe nubu uri kuradukurikirana ufite umukunzi wawe ushaka kwerekana ati isi yose imenye je ndabahezagira ha kuri kamera guys mweze gute mweze neza je meze neza cyane ewa aha twahunze izuba turi munsi y'igiti cy'umutagaferi umutagaferi cyo je dukunda gupfa nuko usanga ifite ubunyekeri bwinshi ukuntu rero izuba ni ryinshi Bujumbura sinzi abari mu ntara hagati za Gitega zahe sinzi ngene ariko Bujumbura hari izuba ryinshi cyane rirenze cyane rero uyu ni mwarimu Augustin ndibaza mwarabonye ikiganiro twakoze na FAMBA ariko arashira umukunzi wiwe ku karubanda kuri social media ujya mukobwa wiwe Brinella rero je ngiye gusanga mwarimu ari musaza ujya mukobwa ntavyo narinzi ko hari abantu usanga turi muri industry utaza tujya barafana ikintu canke ngo ninde wiwe rero mwarimu Augustin hari amafilme yigeze kudushiramo je n'aba Elma Love arakina amafilme n'umukinyo marerese je sinarinzi yuko bafana ikintu nande na Brinella rero no kuvejo aduha magatangu yarondera izi nimero dushiranga ku kiganiro yarondeye kwanza ko je nimero yiwe yanje yari yaratakaye muri phone yiwe yarondeye kwanza bakima araba telefone ababwira ati bijya bintu kunuko baca barambwira ndabwira ati mani mwarimu je ndamuzi mwarimu akora mu Kanyosha je ndamuzi cyane rero ubu rero twamaze kuba turi kumwe rero yamaze gufatwa mpiri yamaze kwishikana mwari mumeze bien sinibaza ko nakubwira ko meze bien kwe ariko reka tubifate uko byumva ntaragira byinshi mvuga FAMBA yanse kuza mu kiganiro ngira arabazi kongera yanse yambwiye ati man shwa guhura mu kiganiro na gya musaza we yanse donc umutipe nyene aragira acafuje umuryango ahejeje ngo ntakene guhura nanje mu kiganiro oya peut-être hari byo yaharu aravuga ati hamwe twohura usanga bibaye birefu kuko ama message narayamweretse utu nazimwumvishe ndamubwira ati man sikia wakwaona mwanamke ariko twe mu kiganiro yatwemeje neza yuko yashitsi wabo baramusha n'umukobwa Brinella yatwemeje neza yuko abavyeyi bashimye umuryango ko je narabajije bose ndabwira ati ibintu vya social media ndabizi ejo umuntu akora ikiganiro ejo kaza wumva amajambo ngo futa bijya bintu ngo girane urumva niyo mpamvu nabajije ati umuryango ni fresh umukobwa atubwira ati ni okay razi koresha umwanya mwe murazi kuntu mwamamaye mwe na FAMBA sawa sinibaza yuko abantu bose turi mu entertainment twese twamamaye nkuko mwamamaye niko turavuga ko ibintu bijanye n'ubustar ko ubustar subutandero no hari abantu bari abastar ariko biyubashe hari abantu bari muri entertainment ariko bazi ivyo barimwo bubaha imico n'akaranga k'igihugu babandi batahora bati tiko turakora iki kino gikogwa twigisha abarundi tunezereza abarundi dukora iki kubera abarundi ariko nituringa kugira ngo dushobore gusuzuguza imiryango ikibano nibindi rero nimba mwaramamaye kujya mwamamaye ikamvuge FAMBA numva umenga ntibiryoshe gufata umuntu akaja kumubeshera atigeze abari muri game yabeshiye okay fine bajije neza cyane Brinella n'umukobwa umwe mu muryango wacu
nkuko bivuze ni mushikanje muvuka muri batatu tuvuka turi abana bane aho bane turahungu batatu hamana bakagira kane niwe mukobwa wenyine dufite mu muryango rero iyo umuntu ahagaze kuri social media agatangura kuvuga ngo yariganye n'umuryango w'umuntu runaka umuryango waravyemeye umuryango warabikunze right simpora numva neza ubwo bwingiye bari karabukoresha kuko umuryango se ko umuryango papa mama nabo muvukana none mu muryango mbaye ntarimwo canke abandi batarimwo bakuru banje na murumunanje uwo muryango bari karavuga bari umuryango wa ariko igikuru abara abavyeyi igikuru abara abavyeyi haje dufite bangahe abavyeyi je sinzi yatubwiye abavyeyi ntiyatubwiye ngo papa canke mama yatubwiye abavyeyi kurusha umwanya umumbabarire cyane numva mega kino kiganiro sino kibandanye kubera FAMBA dahari of course none mwari muje kandi akubwira igituma nashaka kukibandanya ntunjaniranye kubera ko urazi ko navuga amajambo menshi mvuga iyo bikenewe nkavuga igikwiriye nkamanza nkakoresha ubwenge bwanje Imana yampaye kubera nico kintu ca mbere hamwe n'umutima wanje niwo bahanuzi bambere banje mfise haza gukurikira abarundi twe dufise umuvyeyi umwe wenyine mama wacu mama neza ko ivyo bintu vyumva uno musi sinaje ngaho imbere ya mikoro ya Niki Drip y'ikinyamakuru ciwanyu ngo nje kuvugira umuryango tutavuganye bisigura ko kije kintu cavuzwe cyakorewe kuri réseaux sociaux cyarashitse mu muryango amatwara gisomye turagikurikirana turumviriza ikiganiro turakibona twese tugwa mu kantu nari nyene rero uko shobora kubonana na FAMBA hama tukaganira kansigurira neza how ginjiye mu muryango iwacu akatuvugira hama gataka katubeshe ariko ya mukobwa n'umukunzi we cyambere n'umusheri wiwe umukobwa yaravuze ati uyu n'umugabo wanje rero ivyo vyavuzwe vyose batwemeza yuko bishikiye mu muryango bashitse mu muryango baragishikiriza reka nakubwira ikintu kimwe dukoreye kuko igihugu cy'u Burundi cyubatswe tugakorera ku mateka yacu kuvuga ikintu ya kino gihugu hari ibintu abantu badakenera gukinisha umukobwa naho mwamukundana twe ntituvyanse ko mukundana nta muntu numwe kaninjira mu rukundo rwanyu ariko kubura umustar nico bisigura ko umukobwa umukoresha bitari bikenewe ko akora kabiri ibi bintu ntivyatanguye aje kuri kino kinyamakuru ca Niki Drip siko ndabizi byatanguye mugira ubugugu umwe nawe na FAMBA uvyinjizamo umugore wiwawe naho vyinjizamwo BRINELLA ico ntaramenya rero BRINELLA eta civile yayikoreye hehe twamuhaye muhezagira nk'umuryango ryari kugira ngo ashobore kubaho kuja kugira amasezerano n'undi umuntu avuga ko azoryamana na kanaka ubwo ndazi ko utavukana n'ujya twe tumenyereye neza yuko umuntu aza gutwara umukobwa cyangwa umugore w'umuntu iyo yapfuye aba ari umuvukanye wiwe kugira ngo umuryango ubandanye uri muri wa muryango nyene ntagire ibintu bitakara byo mu muryango siko mugabo uyu munsi uri kuransigurira ngo bakundana vye na wapi nigiki conyemeza neza yuko FAMBA na BRINELLA bakundanye mbe nimba amukunda byukuri nigiki cyatumye no musada ashobora kuba imbere ya mikro ya Niki Drip duhure tuganira asigurira ivyo bintu yavuze mbeshuje sa nkinemeza tubona na live n'ubushinga na nyabake bavuga ati je n'umuntu w'umugabo sinovugana n'abana abavyeyi twaravuganye bande abo bavyeyi ndiko nakubatsa abo yatubwiye ko bagiye baravugana none bakubare yuko ujya mu BRINELLA adafise nyina wiwe adafise nabo bivukana abasaza we abo bavyeyi avuga ko bavuganye nabo arenze mama wanje yamvyaye awundi umuvyeyi karavuga n'uwa bisigura ngo iyo nama yagiriranye n'umuryango abo bavyeyi karavuga nyene ndiko ndavuga batamuvyaye BRINELLA none bisigura ko batigeze bashika mu rugo iwanyu nagira wavyumvise uri kurabaza uburofa ariko BRINELLA niho yarari no BRINELLA nimuvukana ni BRINELLA yokora ikintu akabesha yo mutwara umukunzi we ahandi mu wundi muryango afise umuvyeyi bavuga ngo umugabo niwe mutwe w'urugo kandi abakurambere nibo bavuze ngo umutwe w'igipfapfa uruhisha amaguru of course umutwe w'igipfapfa uruhisha amaguru umutwe w'igipfapfa
umutwe udakomeye neza umutwe ufite ubwenge budakora neza uruhisha amaguru okay nimba BRINELLA uno munsi reka tuvuge reka je magarare mu kibanza cha BRINELLA ko yoba ari umukunzi wiwe reka nemeranye nawe kubera ko nta kintu nakimwe kibinyemeza reka nemeranye nawe dufatire ku byo twumvise kubera ko je BRINELLA harigira nsigira ivyo bintu kandi BRINELLA harigira zana FAMBA mu muryango ico ni kintu of course BRINELLA sindigira numva n'umunsi numwe ariko aravugana na FAMBA BRINELLA sindabizi no ariko je cyo nemeze no munsi ivyo byose FAMBA yabikoze kubera ko yigira ngo ni cyamamare kandi nemeranya neza yuko imbere za micro ya Nick Drip nta kintu nakimwe gishobora kuminjiza ivyo bintu nemeranya neza ko ari kintu yakoze FAMBA kugira ngo adutukishe gusa ivyo byo gukoresha arabanka cyane byonse ahubwo nico kiriko kiranga uri umusineaste FAMBA n'umusineaste fai ne wumva yobankiri okay ico nyine nico ndiko ndaza nimba tatwanka nimba dukunda ari urukundo gwishi yarafise mu muryango sigurira ni gute yari kuza gusikinya amasezerano nawe ko niyapfa uzoza kumuririra sija zari blague zacu stop nakubwiye ngo hari ibintu bimwe bimwe atendereza gukinisha n'ibindi bidakinishwa mu miryango fine secondly ikigira kabiri hariya yemeje ko ari umugore wiwe BRINELLA isn't it aje imbere ya Nick Drip yavuze ko ari umukunzi w'ivyo bintu biru bitandukanye hari itandukanye hagati ya husband hamwe na boyfriend hariho ni itandukaniro riri hagati ya wife and a girlfriend ivyo ni ibintu bibiri bitandukanye cyane so yanditse ugwandiko yemeje ko ari umugore wiwe twari ni blague ivyo ugwandiko tubishire pembeni yari blague twari turimo sivyo ariko jewe reality umuntu ambwiye ati je ngomba kugaragaza urukundo rwanje nkundanye na nanaka jewe n'amahoro menshi nubu uri kuradukurikirana ufite umukunzi wawe ushaka kwerekana ati isi yose imenye je ndabahezagira ha kuri kamera ubwo basha ndabufite bwo guhezagira bakundanye imbere ya kamera urumva ariko rero mbashaka kumenya ni reality kuko bamaranye igihe FAMBA n'ujya mukobwa bamaranye igihe vraiment ko narigeze kubafata ka video atambwira ati bro acha ndakupatia content ya kwenea urumva ujya mukora ndambaza ati uzokwemera ambwira ati na mahoro menshi n'umusheri wa n'umugabo wanje kabisa urumva ariko remwe umuryango wanyu mufise ukungene rindira ndabikubwira iyo muza muvuga amajambo iyo mama munashikiriza amajambo mbere ya micro mutahure neza ko ari abarundi n'abakunzi b'igihugu cy'u Burundi hari abantu umva ururimi rw'iwacu hari n'abantu bazi neza kuri byo muri ko muravuga ngaha kuri content hari vy'ukuri iki kintu tube attentive nico gituma je bona mwari mutarigera umubona ku ma social media ariko arazana ibintu vy'uburofarofa no kuko ndazi neza ko hari abantu bankurikirana kandi bazi ivyo niko navuga ko bariki ari reality uyu munsi umbwiye ngo biriya yari blague ibimwe twandika amasezerano turiko turaza biriya yari blague turiko turabizamwe biriya yari blague ndashaka rero sigurire ko uno munsi amaze kuvuga yuko umuryango wamuhaye umukobwa no kuvuga twe turabizi ko umukobwa akundana BRINELLA yarashitse mu muryango turavyemeranya twebwe ntavyo tuzi uyu munsi shaka usigurire rero yuko FAMBA na BRINELLA bakundana kandi nivyo bavuze vyose yari blague ndashaka usigurire imbere ya Nick uya twe twari muri twara blague nyinshi nka ryari twambaye ibinuze vy'abarozi turifotoza urumva twe dukreye utuntu nyene twiwacu nyene two gushusha imbuga ariko tugeze mu bintu vy'urukundo umuntu akwemeza ati uyu n'umusheri wanje n'ukuri kw'Imana ntabwage birimo abari sérieux kabisa ni nkuko jeno zarama makanyamushati koresha umwanya vyumviriza koresha umwanya bitahure mwarimu sigurira kino kintu man none ariko vyumviriza man ngo vyabaye man hari ibintu vyo kurengerera umuryango ndabivuga kino kintu izo blague muzozigira muvuga ibindi bintu vyose muvuga ku vy'iwanyu mugwa mwiyanike n'ubusa bwanyu mugira ivyo mushaka no amahoro menshi twe abara amahoro problem bro but family is a big none family twebwirega je nkaje nta family nagiyemo FAMBA nawe je yanshikirije ivyabaye urumva yashingiye ko bagiye kwa Minabukwe baramuzimana baramushima baravuga ati nukuri mwirambire je sinarinzi yuko byagenze uko peut-être FAMBA afise izindi nzira ziwe je ntazi ariko jivyo dukorana na FAMBA byinshi abari blague twere muri blague zacu urumva igikuru nuko biryohera abantu gusa urumva ibire vy'umuryango ngo ujya mukobwa ariko
ugiye kuraba ujya mukobwa nawe ushobora kuba ari mu makosa ni muya mukobwa yabwaye yateruye FAMBA mutwara mu bandi bantu ngo niwo muryango nayo uko yoba yamukoresheje amakosa ko arashobora kuyumvira ati mwe murakaze mu mukubita cyane ni mwovyemera ho FAMBA none wo kwemera urukundo kwa FAMBA na mushikawe ga mwari FAMBA uremera wo kwemera yuko yoba umubofre wayo yoba yotwara umukobwa wayo koresha umwanya iyo mba ndiko ndavuga nanga message kandi message iri clear yumvikana igihe nakubwira ngo hari ibintu bimwe byo gukinisha mu miryango n'ibindi bitari byo gukinishwa niraza kwa ntaho icyo nagitahuye ikindi kigira kabiri ntuzane ibintu byo kugwa kusigurira ugomba guhagarara mu kibanza ca FAMBA umwumvishe kuko wewe ubwawe wavuze uti vyamunaniye ko ashobora gushika imbere yanjye of course ko arazi ko ari ikintu ivyo rero kucuza kumbaza ngo inkundo ngo none ngiza BRINELLA nande urazumva daburu manzi utahure neza ko umuntu atukishije umuryango w'iwacu kuko je uno musi nofata umuryango wa FAMBA nkafata mushiki wa FAMBA uno musi ngamuzana ngaha tugakina prono siko ndabizi neza ko ibintu byo kwinjira mu muryango bagatangura kuvuga ngo umuryango wa FAMBA kinande pornography uyu musi ngiye ngafata baje bazungu nkabazana ngaha nkaca fata FAMBA nkamuzana ati bamukubita kinyuma ndabizi ko baza kuvuga ko ari umulesbienne kandi byo kwinjira no mu muryango akaza kwiga ku muryango wa FAMBA isn't it uyu musi umukobwa yagiye avugana na FAMBA navyo nzi ko bavuganye birashoboka ko mwana muto barakunda umvirize ibyo gukundana nakubwiye ko ivyo atacemeza na kimwe kuko ivyo uri kurasigurira wambwiye ko nibindi bintu mwagize blague nubundi birashobora ko wamutoye ngaho hafi ukamubwira ati ngo twagize ya blague ubwa mbere peut-être ko tutabibonye uti rero no musi reka rero tuze dukora indi content mucamukora indi show right rero ivyo kucuza kunturuna mu mutwe ukangwiza zero ugafata ko umuryango w'iwacu ari umuryango w'uburofaro ushobora gutoda cyo kubitamwo ivyo nivyo nshaka ko bihagarara rero ntugombe kunyinjira mu bwonko wumviriza ivyo je ndiko ndavuga no ntunyinzunguruke jewe sindi kirofa bro ijaba vye baratanze amafaranga ndiga nagiye kurondera ubumenyi ndafise ubumenyi mu mutwe wanje bukeye navutse mfise ubwenge bro mwishuri sinabo wanyuma nabo wa mbere bro ikintu tubaho tugiha agaciro kandi umenye neza yuko uwabaye wa mbere naho murizo bro sasa rero nimba je uzi neza ko ufise ubwenge bukora neza utondunguruka je mu mutwe nkaba mpagaze mu kibanza ca musaza wa BRINELLA I repeat this one nkaba mpagaze mu kibanza ca musaza w'umuntu uwo muntu akaba yavugiwe mu muryango ko yaje mu muryango tukamwakira bisigura ko nari ndimwo bisigura ko na mama yararimwo ubwo wundi muryango yamuzamwe BRINELLA FAMBA nawe ntiyari kirofa ngo areke kumenya umuryango w'iwacu kuko ntushobora kuja kuresha umukobwa wa kanaka ntumenye ngo avukana n'akanaka ahubwo ivyo bigize kubara yuko azindi umuseneyasta mugenzi we kugira ngo nimiburi biracafutse umuryango w'iwacu feza attention kuri kino kintu hari udukino tumwe abantu bakina mu ntumbero runaka uyu ubonye umuntu umukubise ikofe ntakwishure ukamongera irindi ukabana ntakwishure ukabana n'irindi kurikira ntakwishure bisigura ngo haba ari ikintu kirunaka umuntu ariko ala planifying kuri runaka peut-être no kumwica mu gahure uyu musi nico gituma nashimye yuko ndamuhamagara FAMBA naranabibabwiye naramubwiye Hakimu ndamubwira bro ndashaka duhuze na FAMBA namwe no mu gatondo murakina bro listen me bro kugira kano gakino muri ko murakina tumenye inzira uno musi ndiko naca mu bisanga byinshi muri cinema uyu musi sinicaye kureka gupostinga kwa ndabishaka birashoboka ko FAMBA biri nyuma I don't know kuko umuntu yuba akavuga ibintu byo mu muryango bro akinjira mu muryango atarazi sindabizi arashobora kuba bifisemwe uruhara twa turaba Kristo nawe no mu mizirima rero kuba ariko arafata ibi bintu abiterateranya atiranye ikintu ashobora kuba yomenyesha arico nico gituma je navuga nti sinifuza ko nikiganiro kibaho kuko atawuriho ubu ndiko nategereza ama energy y'ubusa arashobora kutumviriza kino kiganiro kubw'ivyo rero mviriza numva twokatinga this one hama ivyo kumbwira ngo ujya BRINELLA ngo ibiki ngo nakoze yaraguyemo hari ibintu umviriza hari ibintu dusabwa kuvugira mu muryango n'ibindi bisabwa kuja ku karubanda wowe ntavyuzi vya twe na BRINELLA ivyo ntikeneye kubimenya kandi sishaka kubivuga kuri social media turafite ukuntu twe duhana umwana yakosheje
turafite ukuntu twahanwa turafite n'ukuntu tubana no musi mu muryango rero ivyo duhanira umwana mu muryango cyangwa ivyo tuvuganira hariya muri famille ntibigomba ko bica biza ino munsi hano ku Karubanda no we must know tugomba gukoresha ubwenge bwacu tukamenya ndushaka kubamwe mugabo nashaka nakubwira yuko n'abantu bakurikirana kino kiganiro cyangwa bakurikirana kino kiganiro ndababwira abakunzi ba Nick Drip niyigeze FAMBA yinjira mu muryango kandi amateshwa n'amabi byose muri ko murakora wowe na FAMBA ndabasaba please mujinyu iyo muryango iyo ubonye umuntu yihoreye ntibaze ngo numusazi muryango wanyu numva ari ngira ni documentation da oya sindiko ndagusigurira ivyo bintu mugabo nashaka ndakubwira ngo ivyo ukina ukinisha indi miryango nukinisha imiryango wacu aho ndahijeje hama ibindi ariko nizere ko mutaroga bo jivyo ntavyo ndiko ndagusigurira ntavyo ndiko ndavuga sindushaka kuvuga vyinshi ntiturabasaze ngo tuze kuvuga vyose no sawa ariko ni wabona umuntu umuteye ikofe ukabona arahoze ukamongera irindi ukabona arahoze ukamongera irindi umenye ko nawe ari kari igicuri icugamije akaba FAMBA afise beef na jewe azozambwira ati bro ndafitanye beef nawe turi mare nta ngorane akaba shaka nako biba big deal ibiriko biramba karabizi bro uyu munsi kuba nicaye nayo ko ndakora cinema kwa kimwe ku kindi yarafuditse ama episode yose nari narakoze arenga 11 nkaba nako ndayiposting kuno munsi ndiko nakora cinema ngenda gushutinga nkashutinga ameze kuva mu kwezi kwa 11 itariki 3 no munsi ndiko ndakora project zikaguma zifudika nongera asubiramo birashobora mukwega rero ashaka ko twumvikana muze mu muhamagara ngaha twicarane adusigurira ivyo bintu n'umuryango yajemwe wariwo bitari ivyo hacho nolenza ndibaza bafite amatwi yo kumva bumvise mwari bumvise ariko je nabikubwiye mfite bwo guhezagira abakundanye baje kuri kamera ariko singenda kubaza ngo mama wawe nuwahe oya pete nawe na mama andondeye niho ivyo bya kuko jewe ndubahacana ibintu vy'imiryango by'abavyeyi je sinkunda yuko abavyeyi baza muri ibi bintu vyacu je ndakunda ibintu vyacu birere muri twebwe nyene abantu biriresho bibonere amabeze mu biganiro kwa FAMBA no muri Ramazani ari no muri Ramazani ino misi ivyo ntavyo nzi umuntu ashaka kuvuga ikintu nakijya kuri rezo social iryo funga yo bari karafunga ko kwiyegereza Imana yo bari karagira ko ari kwa madaimon ni vya bindi tuvuga ngo kwisi ari Imana nyinshi izo mana rero bari karegera peut-être ntituyizi yariyo kubera ko umuntu yegera Imana uhoraho hari inzira ategeza gucamwe aririnda icyaha arindira kuvugana arindira no kubaza umuryango runaka aririnda ibintu vyinshi cyane rero nimba uri kuri yegereza Imana hari ibintu vyinshi wategeza kwigira inyuma navuganye ryari n'umuntu w'umuzirma arambwira ati jewe nk'ubundi muri yidi funze sinemerewe no kumviriza umuziki na n'indirimbo z'abamizirima za kaswida zabo niyemerewe gukumviriza kaswida irimo instrumental haro kaswida zitagira instrumental bumviriza bemerewe kumviriza rero nimba afunze akaba ariko aravuga ibintu nk'ivyo aza kudubabaza twebwe ngo nuko babona twe turabakafiri nkuko babivuga ngo turabakristo nibaza ko ico kintu naco kitaryoshe iyo mana yo ariko arasenga canke yo ariko ariyegereza nibaza ko atari Imana uhoraho si Imana y'ijuru n'isi ni Imana runaka ivyo rero fais attention ico je gusa no saba kandi nubundi saba ndashaka ko duhura na FAMBA agusigurire ndaza kubimusaba ariko sinibaza ko yovyemeye ko nimba ariko nimba arico ataco yagiriza azoza harico yagiriza urumva azobandanya yanga sawa nibaza ko ubutumwa bwamushikiriye guys jewe ndabasezeye kabisa abuze ico ndenza ko kumva ntavyo nzi je nakiruka nyene meze nk'umuganga nta bindi akimu safi sana